maze kuyumvira ibintu byo kugufungisha uzira urukundo iki nawe ukabumurondeye igihe kiri buguri kuja mu mwaka urondera umukobwa umwe uri kubivira kumva ubandanya kubibamwo uko canke urumva ko hagira igihe ugahagarika biri kumbangamira mu meke biri kumbangamira Pascal igenye ndavyumvira nkavyumvira nkanarira nkavuga ati wahaye nkamuyagisha bisanzwe nyene vy'ubugenzi kugira basi mbona opportunity yo kuyaga nawe tutari guterana amajambo canke tutari mu mudo kubabara ivyanje byaracanganye wangu urumva muri trigger maybe byari bimeze neza ariko ntabwo bimeze neza jewe nakunze umukobwa umunyamuja umviriye ruguru yambara neza kabego atambuka neza sana kamalayika STV, every story matters. Yes. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. STV fans muraho mumeze neza. Jewe meze fresh. J'espère que namwe mumeze neza. Jenny MC and Mr Solution, Mr Emotion. Iyi ni STV urahawe ikaze kandi ndi kumwe n'umutumire yitwa Azira ndamuzi igihe kitari gito n'umugenzi tumaranye imyaka irenga 2 tuzinanye muri byinshi bigiye bitandukanye. Twamenyanye kubera umuziki wiwe nanje amenya kubera akazi kanje. No munsi twicaranye turakora ikintu ciza gitezanya imbere. Urashaka nawe gutera imbere kura amaboko mu mpuzu ntugaye akazi ukore buri kimwe cyose kugira ngo tubashe kwiteza imbere ngo muzara ukazi kufa maskini uyu n'umuririmbyi aririmba neza afise impano idasanzwe nubwo ataragera kumburaho yifuza kugera jewe nakunze umukobwa umunyamuja umviriye ruguru yambara neza kabego atambuka neza sana kamalayika uwo mubonye busagahungabana tambuka bose bagahindukira abamalari bamurondeza amatara abacamati bose buzura imihigo nabwo yegera ry'amata amenye uko umerewe yarankunda bihagije yanyitsera birenze akanyaga mu bagenzi niwabarahashikana maze gusirimuka niboneye abandi ngo bamurusha ubwiza nakimbereye naco namukoreye kibingambi inyuma bimwanga munda kumeba biramucanga yatambuka nipote akavuga nipoze ona yaraciye muri lebo ya Simba Gang sinza kubigaruka ko cyane ariko no munsi cyo tuzi siyo akibarizwa ivyo yavuze birakwiye uyu munsi niko bigaruka ko ariko uko biri kose ni umuririmbyi mwiza yaririmbye ndaba ndakura ndaba baby numva ibintu byose bihinduka nambira nanje nkuririmbire ndaba nanje meze ndakura ndaba nanje meze ndakura ndaba baby numva ko ibintu byose bihinduka muri je ndaba haniyo menye impamvu yoboye ubuzima bwanje bankubutse nosara ndetse nkaturubura kurira norira umusoro ukanenga maze nkacika pepe nyirabire ndakurabe menye uko isi yose ari kwanje ndaba sheriyo ndaba haniyo ndaba sweetiyo naje meze ndakura ni Azira uno mwanya akakora ibintu byiwe ariko iyo nimwe mu ndirimbo nkunda nziza cyane ariko umwe mu legend mu gihugu cy'u Burundi Lolilo Simba ntare rugamba cyambara Burundi turi muri mood y'urukundo je mfise umukunzi kandi ndamukunda cyane murabizi ariko rero we kubutafise umukunzi nizo ndirimbo nabo naho ziririmbira ivyanje byaracanganye wangu urumva muri trigger maybe byari bimeze neza ariko ntabwo bimeze neza bitumeze neza basi nyene umusomi nashaka umusomi tunumva yuko twobana ntabwo biza bisa nkaho urumva ntako nagerageje ndacagerageza ndabuko byagenda ariko happy tunange no kumva nihebuye that's why sometimes ndi mu mood itari yanyayo tumiyo sanzwe ndimo niyo nshatse kwandika tumba no inspiration nayo kandika deception namba numva umengo noba nihebuye akiri kare sindi bwandike urukundo wapi nibiza wapi n'amajambo yarabutse ni too much moment
hajya none hari umukobwa asanzwe hari ukunda canke nyene nabaguhemukiye arahari kandi ayitikiye from nyange sometimes naba yifuza guhindura ubuzima basi kubona usanga abakobwa dukunda abakobwa barisho abaslay ukuntu ushobora gusohokana mukaja mu kabare mukagira iki ariko ugiye kuraba mu buzima buri imbere bw'umuryango utekanye ata stress kugira ubone umuntu nyene azokurira abana akabakurikirana ivyo kwishura akamenya uburyo abigisha atari umukobwa azokwita azokumva nyene igikenewe ari uko kwambara neza agasohoka mu kabare akagira iki yani yoba agwanira iterambere ry'umuryango n'iry'urugo muri rusange usanga bigoye irova mu misi iheze mu mezi menshi aheze muri nawe n'umukobwa tumbona opportunity yo kuba nabona umukobwa basi afise zirya kalite runaka zimwe mba nkeneye parce que umunsi nari nagiye kuraba mere arambwira ati amazi yaheze kandi nawe ndatuma agenda unzanira amazi kandi twaguze twubanye n'urugo uri kure umwana akwanyuka muri umwana byose bijya pembeni ndagenda kubomba nyine ngiye kuvoma mu bantu bose bari bahari umukobwa nyine yavuze ati muzana tukabavomera kuba petite yabonye ni mushasha mu gace en plus kandi ntabwo bikwiriye ko abakobwa guma bavoma mu gihe ari umuhungu amarasabira amazi aramvomera turayama namaze ati none mwitwa bande ati si ngombwa ko mubimenya atariko basi nashaka kuba no kumenya basi n'abakobwa bagiye bashobora kubona umuntu akamuha agaciro akavuga ati bo twebwe ntidushobora kuba twakurikiye mu gihe ari umuhungu numva muri je ndayabaye emotionnel ukuntu nifuje kuba nobona uwo mukobwa cyangwa kuba nobana n'umukobwa ashobora kuba yo kubaha bigitiyo oye ku buryo atushobora gusuzugura umuntu agagaciro akaha valeur umuntu w'abandi nakoze tumwe possible no banomenye wabo ndahamenya ama rero ndagenda kwa no murasuko nari navuze ati ni mwiza cyane ngo urumva kandi umutima wiwe uburyo nyene nabona nakomeje kubona yuko atawe ndi umukobwa vumoja mu ruta cyangwa twabana numva ko nikanye be ku buryo no bamvuga ati umugore wanje abashitsi bafata neza umuryango bafata neza afise indero ndundi uko nagerageza turo nyinshi ariko wapi amezi igihe kingana gute umurondera bareze nk'amezi 9 ko amezi 9 umurondera ukaji wabo ukagaruka nkaji wabo haraho mbere ngenda bigasa nko nibagije za histoire nyene histoire bigasa nibagije histoire z'urukundo nkamuyagisha bisanzwe nyene vy'ubugenzi kugira basi mbona opportunité yo kuyaga nawe tutari guterana amajambo canke tutari mu mudo kubabara ariko tuje icomba nifuza kuri nuko basi one day umunsi umwe basi yozotahura akabatusha kumva yuko atandi muntu yo bamukunda kwisi canke atandi muntu yo mukunda cyakama agaciro gusumba ko jewe nomo ushika gakora ikintu kikakumara amaza nubwo twe tutabibona so nta kintu yokora ko kimara amaze parce que cyo kora cyose mba ndamutahura nubwo abari kunshwanira cyangwa bigasa nkaho yifashe bisa maragaragaje agashafu n'ibiki peut-être ngango ni temba ntabimuteye parce ntakoze mu meke amaze kuyumvira ibintu byo kugufungisha uzira urukundo iki nawe ukabumurondeye igihe kinini uri kuja mu mwaka urondera umukobwa umwe uri kubivira kumva ubandanya kubibamwo uko cyangwa urumva ko hagira igihe ugahagarika mama nziki musigaranye rana n'icyiterezo bavuga ati reka ndabitsemo tureka ndabitsemo peut-être yozuba histoire izokomeza urukundo rwacu imyaka yose parce que itararenga n'uriterengata n'imyaka 4 cyangwa 5 n'imyaka 6 umuntu yitegereza tume un jour parce que gerageze gutobuza tumba mbona na undi mutipa ari bakundanye kandi n'abagerageza kumwumviriza cyangwa n'abamuresha bamwe ari udukuru tumwe bawumva nyine bavuga ati ababwira ati ndasundi nkomeje kwumvira ati wahaye none abandi atabemerera cyangwa iki
so bimpa ingufu zo kuba notegereza ariko nanje biri kumbangamira mu meke biri kumbangamira parce que ari igihe nyine ndavyumvira nkavyumvira nkanarira nkavuga ati wahaye ukora musozi kubera uyu mukobwa parce que je toujours mbabaye iyo mbabaye cyangwa iyo vyansitisha po ryamfashe kwihangana vyanse ndarira niyo numva basiko ku mutima nduhutse cyangwa mbonye amahoro nyene nkasubira kuba notwenga umukobwa twe dushaka kumenya ahantu aba tuzomurondera bahe so abantu bita ku manda ku manda y'ububanza y'ububanza mbara ko je nzojayo tu nzojayo kandi ndizira ko bizogenda neza ariko nk'ubu tumurondeye bigashika tukamurondera tukamuvugisha urebye yuko yotuvugisha nawe yobivugako Esha deje umubwiye Aslani ngirango nahereje iradugo mwanya sinzi ko ari byo yigira sinzi ko ari muntu yanya icyo narashobora kumenya ariko ngirango nahereje ihituma umufata ngirango n'umubiri uhita ususumira. STV Every Story Matters.